barundikazi dusangiye igihugu. Kubijanye n'ibiganiro hagati ya bene Burundi haherutse gushingwa itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/34 ryo kuwa 2023 Nyakanga uno mwaka rishinga umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana no kuringaniza ibiganiro hagati ya bene Burundi. Aha mwomenya ko hazoganira abene igihugu bose atanumwe akumiriwe, baba ababa mu gihugu canke abari hanze. Uburundi n'ubw'abarundi bose kandi dusonere ko ari nabo batanga ubutegetsi nk'uko twavyemeranije mu masezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Ubu ubutegetsi ntibukigwanirwa, butangwa n'abene igihugu biciye mu matora gusa. Ivyo biganiro bizobera mu gihugu cose, bikazoba vyerekeye ibibazo bijanye n'imibano, ivya politike, ivyo gutsimbataza amahoro n'umutekano, iterambere mu by'ubutunzi, kurabira hamwe biciye mu biganiro intambwe amasezerano yarusha ageze ko, ibijanye n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu hamwe n'amasezerano atandukanye yaba yo guhagarika intambara burundu, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ayandi. Ibibazo vyose tubishize imbere y'abarundi bose, mu vyitegurire rero maze mutange inzira n'umuti bibereye mu kubitorera inyishu zirama. Ibizoba byavuye muri ivyo biganiro, uyu mugwi uzoheza uvyegeranye, ugira ico usavye ko leta yokora n'inzego ziserukira abene igihugu, maze bishigwe mu migambi y'igihugu n'amategeko canke amasezerano, bibaye ngombwa vyemezwe n'abene igihugu bose, imwe twita mu gifaransa referendum. Gutyo ntihazasubire kwaduka utugwi tuyadukiza tugasubiza mu ihumbi abene igihugu mu kubitira kandi batadutumye. Uyo mugwi uhawe ikiringo c'amezi 6 gishobora kwisubirizwa. Uzoheza kandi ushikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu uko amezi 3 arangiye, nawe akoreshe ububasha ahabwa n'amategeko kugira ngo bishobotse bije mu ngiro. Ico cegeranyo kizoshikirizwa kandi inzego z'inama nshingamateka na nkenguzamateka.